Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuha akaze wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweko biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Ntunyemerere nkuhe ikaze, ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'Uburundi ntunyemerere nkuhe mwiriwe neza, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi ntunyemerere nkuhe mwaramutse neza cange mwiriwe bivanye n'aho udukurikira uherereye. Wowe udukurikira uri mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, ukadukurikira uri mu gihugu kibanyi ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, uri mu gihugu kibanyi ca Tanzania, uri mu gihugu kibanyi ca Kenya ndetse na Uganda, mwese ndabakengurukiye cane ngaha kuri ino mboneshakure. Turi ku munsi wa kane igenekerezo rya gatatu z'ukwezi k'umunani umwaka n'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Utegerezwa rero gusa gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ubandanye urashikirwa n'amakuru yose, inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure mu buryo butosoye kandi butomoye kamwe ku kandi. Abategetsi b'u Burundi bashaka guhungura vyanka vyakunda impunzi z'abarundi. Uburundi buriko burananirwa no kumvisha impunzi ziri ku butaka bwa Tanzania. Kuri uwu wa kabiri wundi murwi waragiye ujanywe n'ubutumwa bubategeka gutaha imbere y'uko ibara rigwa. Ababwirwa baravyanse. Narakugezako iyo nkuru ku buryo buramvuye, ntunyemerere nkugezeko iyi nkuru iriko ivurwa mu ntara ya Rumonge, ivuga ko ukuntu isukari iriko itangwa nta muco urimwo. Ibiro vya Buramatari vyarasohoye urutonde rw'abadandaza bazoronka isukari y'ihinguriro Sosumo. Abanyagihugu bo ku mugwa mukuru w'iyo ntara bavuga ko urwo rutonde rutigera rwubahirizwa mu kuyitanga. Abashirwa imbere nabo mu mugambwe uri ku butegetsi kurusha abandi badandaza. Ibiruko mu gihe Sosumo iherutse kumenyesha kuwa 27 Mukakaro 2023 ko igiciro c'isukari kivuye ku mafaranga 2,500 kikaja ku mafaranga y'amarundi 3,300. Mugabo ntiboneka haba mu mangazini canke amabutike nk'uko bivugwa n'abanyagihugu. Ku bw'abadandaza, intonde z'abaronka isukari zikorwa nkana kugira ngo rube uruyeri rwo guhisha ukuntu isukari idandarizwa mu gipfuri. Twari twizeye ko hazobamwo umuco igihe ibiro vya Buramatari vyasohora urutonde rw'abadandaza bazoronka isukari. Mugabo abari mu mugambwe uri ku butegetsi nibo bayihabwa, bikavugwa n'umudandaza yidoga kuko ataronse isukari kandi yari ku rutonde rw'ibiro vya Buramatari. Abandi badandaza bagiriza abajejwe intwaro ko bagira amanyanga mw'itunganywa ry'urudandazwa rw'isukari itera ibura kw'isoko. Isukari imara iminsi myinshi mu biro vy'intara itaratangwa. Ni umwanya wo gupanga abayihabwa bo mu mugambwe uri ku butegetsi bo bashirwa imbere. Nguko uko vyidogwa n'uwundi mudandaza wo ku mugwa mukuru w'iyo ntara. Mu madandarizo amwe yo mu Rumonge, igiciro c'umupfuko w'isukari cari hagati y'ibihumbi 118 n'ibihumbi 120 canke ayarenga. Kuwa 27 Mukakaro 2023, Sosumo yamenyesheje ko igiciro c'ikiro c'isukari kivuye ku mafaranga y'amarundi 2,500 kikaja ku mafaranga y'amarundi 3,300 mu mafaranga y'amarundi nyene. Abanyagihugu barababajwe n'ukuntu ico giciro kiduga mu gihe iyo sukari ataniyiriho kw'isoko. Nayo mbandanije na ya nkuru nari ntanguye nkugeza ko muri ntango zano makuru, nuko abategetsi b'u Burundi bashaka guhungura vyanka vyakunda impunzi z'abarundi. Uburundi buriko burananirwa no kumvisha impunzi ziri ku butaka bwa Tanzania. Kuri uwa kabiri wundi murwi waragiye ujanywe n'ubutumwa bubategeka gutaha imbere y'uko ibara rigwa. Ababwirwa baravyanse. Ikambi ya Nyarugusu ntiyatowe mu gihamana n'umurwi w'u Burundi ugizwe n'abantu batandukanye. Iyi kambi ntiyumva akamo kadahengeshanya guterwa na leta y'u Burundi ko gutahuka ku gushaka ku mpunzi 126 z'abarundi ziri mu ikambi ya Tanzania, harimwo ibihumbi birenga 50 ziri mu ikambi ya Nyarugusu. Kuri uwa kabiri uheze, uwo murwi w'abarundi wari ugizwe n'abantu 10 harimwo abahungutse bavuye mu Rwanda, muri Tanzania na Uganda bakoreshejwe mu kumvisha bagenzi babo ubu bakiri mu buhungiro. Uwo murwi wari urongowe n'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, Karini Mbarushimana atariye umunwa. Ati nimwigarure mutahe iwanyu aho muzokwakiranwa urweza n'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Ivyatumye muhunga nta shingiro bigifise.
uruhagarara rwo mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icumi na gatanu rwaraheze, amahoro n'umutekano vyaragarutse, igihugu naco kiratekanye kubera ubutwari bw'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Tahane izo ngoma muje kuzivugiriza iwanyu. Uko akaba ariko yavugiye imbere y'impunzi zihejeje kuvuza ingoma i Nyarugusu. Yamenyesheje ko ubuhungiro bwabo bugeze ku musozo. Mwarumvise ko Tanzania yababwiye ko itegekanya kugara amashure n'ibitaro mu makambi. None kazoza kanyu mwe n'abana banyu kazoba kahe? Imfashanyo nazo nyene zizohagarikwa umwanya uwo ari wo wose. Mugomba kuzotahukanwa ku nguvu. Mugomba kuzotahukanwa ku nguvu. Siniyumvira ko bizoshika kuri urwo rugero. Uko niko yabajije yerekana ko nawe asangiye umubabaro nabo kubw'impunzi. Ku ruhande rwiwe Nestor Bimenyimana, umuyobozi mukuru ajejwe guhungura impunzi mu Burundi, yaryohereje impunzi mu kuzereka ivyo zizoronswa bahungutse. Amafaranga uhungutse ategerezwa kuronka yaradugijwe agera ku bihumbi 560 y'amarundi, ni ukuvuga amadolari 190. Gushirako ibifungurwa mu kubakirwa n'amazu. Muzokurikiranwa kandi n'amashirahamwe mpuzamakungu menshi mu bijanye n'amagara y'abantu n'indero y'abana. Mujaniranye aka karyo muronse rero mu gufata ingingo nziza. Ahandi ho hafi mu kwezi kwa Munyonyo 2023 ubwo burusho buzokurwaho. Uko akaba ariko yagerageje kuresha impunzi z'abarundi. Abahungutse bari muri urwo rukino. Intahe z'abahungutse bari muri uwo murwi w'abarundi zaje gushigikira amajambo y'abo bategetsi. Turashobora kwemeza ko twakiriwe neza, twafashijwe neza, ko igihugu gitekanye, ko dukora imirimo yacu ya minsi yose ata ngorane, kandi ko dufashwa mu ntumbero yo kwinjira neza mu kibano. Uko akaba ariko abahoze ari impunzi bavuganye imvugo yo kubumvisha. Abo babwirwa baravyanse. Izo nahe zariyamirijwe n'izo mpunzi. Jewe narakurikiranywe maze guhunguka nca nsubira guhunga. Turashika 100 ngaha, abandi basubiye mu Rwanda, Uganda canke Kenya. Tutibagiye abahungutse bishwe canke bapfunzwe bagirijwe gukorana n'imirwi y'abagwanyi. None mugomba dutahe kuri ico cuka c'ukwikekana mu mitumba twavuyeko. Niko vyishuwe n'impunzi zasubiye muri Tanzania muri iyi myaka iheze. Impunzi z'abarundi zemeza ko zizohitamo gupfira mu buhungiro aho kwita mu muriro. Nubwo biruko, abaserukira abandi baratanga ubudasa, bakamenyesha ko abashaka gutaha bashobora kubikora ku gatwe kabo, ariko ko guhunguka mu kivunga atari ivyo gutangirako itegeko. Abategetsi ba Tanzania bobo bavuga ibihushane kuho bahagaze. Leta ya Tanzania yemeza ko ata kindi izokora atari ukubahiriza amategeko yo mu mwaka w'1951 agenga impunzi, akaba ategekanya uburenganzira bw'impunzi hamwe n'ibisabwa amaleta akingira izo mpunzi. Umuvugizi wa leta ya Tanzania Guerison Musigwa yabisiguriye mu kiganiro yahaye BBC mu kwezi kwa gatandatu guheze. Leta ya Tanzania nta ntumbero n'imwe ifise yo kwirukana impunzi z'abarundi. Tuzovugana ubundi buryo bwiza bwo kubagondoza batahe. Igihambaye ku bwa Tanzania nuko impunzi z'abarundi zotaha zikaja guterera mu kubaka igihugu cabo ku neza yabo. Tuzobahimiriza. Uko akaba ariko vyatangajwe na Guerison Musigwa. Nubwo biruko ariko impunzi zibona ko hari ingingo zafashwe zo kugoresha ubuzima mw'ikambi. Guhagarika abantu vy'agasakisaki hamwe no kugabisha impunzi bikorwa n'imirwi y'abarundi ndetse na Tanzania atakindi bigamije atari ukuvuguruza aho leta ya Tanzania igashira mu ngiro ivyo guhungurwa ku nguvu. Ku munsi wa gatatu uheze, Saidi Marijani aserukira impunzi mu karere ka Kigoma mu buseruko bushira uburengero bwa Tanzania, ahacumbitse inkambi zibiri z'impunzi z'abarundi arizo Nyarugusu ndetse na Nduta, yari yagabishije ko igihugu ciwe kizokwirukana impunzi z'abarundi. Tugiye gutangura ubwoko bubiri bwo guhungura impunzi z'abarundi inyuma y'uku gutahukanwa ku gushaka. Guhungurwa ku mazone kandi ku nguvu nk'uko vyabaye i Mutabira haraheze imyaka irenga 10. Inyuma y'ukwezi kwa Gitugutu ubuhinga buzohinduka. Uko akaba ariko yemeje.
Impunzi zavuganye na SOS Media Burundi tunakesha iyi nkuru zivuga ko ari iterabwoba no guhonyanga amategeko atugenga. Muri uwo mwaka abategetsi b'u Burundi barungitse intumwa zabo mu bihugu vyo mu karere kugira ngo bumvishe impunzi ziva mu Burundi gutaha zigomba gutahukana ibihumbi 173 vy'abarundi. Muri Tanzania impunzi z'abarundi ziriyamiriza ico bita ko hari ikubagurwa mu ntumbero y'uko gutaha ku nguvu.